Iyi ni radiyo BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi. Muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe n'ikaze bakunze ba BBC Gahuzamiryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri umunsi wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kw'indwi. Perezida wa Kenya William Ruto yarahiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro n'itekane bibe mu gihugu. Uno musi Constant Mutamba yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yitavye sentare gasamburamanza mu rubanza aregwamo ko yagerageje kunyuruza amadolari hafi miliyoni 200. Igipolisi cyo muri Pakistan cataye muri yompi umugabo akekwaho kwica umukobwa w'imyaka 16 kubera gukoresha urubuga rwiwe rwa TikTok. Tubafitiye n'ikiganiro c'abagore. Aya makuru ahagarariwe na Jacques Niyitegeka. Idonindo y'ivyo vyose ni mukanya Prudence Ngiyumva aje kudusomera yavugwa ku isi. Perezida wa Kenya yamaganye arakaye abigaragambya bamagana guverinoma anasezeranya gukoresha uburyo bwose bukenewe mu kwizeza amahoro n'ituze. William Ruto yavuze ko abagira uruhare mu bikorwa by'urugomo bangiza imitungo cyangwa basagarira polisi bagombye kuraswa ku kaguru. Mu magambo avuze ku nshuro ya mbere kuva haba imyigaragambyo yapfiriyemo abantu ku wa mbere, Bwana Ruto yashinje abamurwanya kugerageza kumuhirika ku butegetsi. Yavuze ko bisa nk'iterabwoba ndetse no gushoza intambara. Komisiyo y'uburenganzira bwa kiremwamuntu muri Kenya iravuga ko abantu 31 bishwe, abandi bagera ku 100 bagakomerekera mu myigaragambyo yo ku wa mbere muri iki cyumweru. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine ziravuga ko Uburusiya bwagabye ibitero ku gihugu mu ijoro ryakeye bukoresheje indege zitagira abadereva zizwi nka drones zirenga 740 n'ibisasu bya misile mu bitero bikaze kurusha ibindi byakozwe muri iyi ntambara. Ingabo zavuze ko intego nyamukuru y'ibi bitero yari kwibasira umujyi wo mu majyaruguru uburengerazuba bwa Rusk ahari icyicaro cy'ingabo ndetse n'ibikorwa by'ubutabazi biva muri Polonye. Inkuru ya Paul Adams muragezwaho na Yvette Kabatesi. Ijoro ryakeye ni urugero rwihariye rw'uburyo Uburusiya butegura ibitero byabwo byo mu kirere. Mu ndege 728 zitagira dereva zabaruwe, ibintu bitari bisanzwe. Izirenga 300 gato nizo zonyine zari iz'ukuri, izindi zari zo kurangaza no kuyobya ubwirinzi bwo mu kirere bwa Ukraine, bikaba byahaye icyuho ibindi bisasu bya misile. Igisirikare cyemeza ko icyicaro cy'ingabo zirwanira mu kirere i Rusk mu burengerazuba bwitaruye bwa Ukraine ariho hari hagambiriwe kuraswa, ariko kivuga ko umubare munini w'utwo tudege wasenywe hamwe n'ibisasu bya misile 7. Perezida Zelensky yavuze ko ibyo bitero hari ubutumwa byatangaga, agaragaza ko Uburusiya bukomeza kwigizaho imbaraga zishirwa mu kugera ku masezerano yo guhagarika imirwano. Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya byasuzuguye amagambo akakaye yavuzwe na Donald Trump kuri Perezida Putin ejo hashize kuwa kabiri. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya butuje ku byerekeranye n'amagambo Bwana Trump yavuze. Yavuze ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo afite umuco wo kuvuga mu buryo bukomeye. Peskov yavuze ko Moscow iteganya gukomeza ibiganiro byayo na Washington mu gusana umubano w'ibihugu byombi, kabone n'ubwo Trump afite imigambi yo kongera inkunga y'intwaro zoherezwa i Kyiv. Polisi mu Bufaransa yasatse icyicaro cy'ishyaka rigendera ku matwara y'ubuhezanguni Front National i Paris ndetse n'andi mazu n'ibiro. Perezida w'iri shyaka Jordan Bardella yavuze ko hafashwe ubutumwa bwa imeri, amadosiye ndetse n'amakonti afitanye isano n'ibikorwa biheruka byo kwiyamamaza mu matora. Inkuru ya Dani Abahad muragezwaho na Patrick Misigaro. Jordan Bardella yavuze ko iryo saka ryakozwe n'abapolisi bakurikirana ibijyanye n'amafaranga bitwaje inkoho bambaye n'ivyambagwa bikingira amasasu. Yavuze ko bari muco yise umugambi mushasha wo kumutoteza hamwe no kubangamira ubudasa mu burongozi. Abashinjacaha bavuga ko ivyo bikorwa byo gusaka biri mu rwego rw'itohoza ku bishoboka kuba ari ibikorwa by'amagendo
hamwe no kurenga ku mategeko agenga ikoreshwa ry'amafaranga mu gihe cyo kwiyamamaza. Umugambi Rassemblement National wahoze ari Front National wararonse amajwi menshi mu matora aheruka, ucuba umugambi ufise ijunja muri politike y'Ubufaransa. Mu matora y'abashinga amateka yo mu mwaka uheze niwo mugambwe wegukanye amajwi menshi ku giti cawo, ariko ntiwashoboye kugira urunani kuko imigambwe isanzwe imenyerewe yanse gusangira nawo ubutegetsi. Aya n'amakuru ya BBC. Ibice by'umubiri w'umunyekongo wakoraga muri Gasutamo wagizwe umutagatifu na Vatikani mu kwezi gushize kwa gatandatu byimuriwe muri katedrali iri mu burasirazuba bw'umujyi wa Goma. Abagatolika babarirwa muri magana bateraniye kuri katedrali yitiriwe mutagatifu Yosefu Saint Joseph mu guha icyubahiro Floribert Bwana Chuibini Kositi washimuswe akanicwa muri 2007 nyuma yo kwanga kwakira ruswa. Floribert yari yanze ko umuceri wanduye uturutse mu Rwanda winjizwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Papa Leo watagatifuje Kositi mu byumweru bitatu bishize yamushimagije nk'umumaratiri wahisemo urukundo rw'abandi aho kuba ubuzima bwe bwite. Ubugereki bwatangaje imigambi y'igitaraganya yo guhagarika kwakira abasaba ubuhungiro baturuka mu majyaruguru ya Afurika. Ni nyuma y'izamuka ry'imibare y'abimukira. Minisitiri w'intebe Kyriakos Mitsotakis yavuze ko umushinga w'itegeko uzoherezwa mu nteko ishinga amategeko ejo kuwa 4 usaba ihagarika ry'amezi 3. Abimukira baza banyuze mu bwato baturutse mu bihugu bya Afurika y'Amajyaruguru bazatabwa muri yombi bafungwe. Umutegetsi w'Ubugereki yasobanuye uwo mugambi nk'unyuze mu mategeko ariko ko ucyaye. Hamaze igihe hazamuka ubushyamirane bushingiye ku mibare y'abimukira baza ahanini baturutse muri Libya. Nina. Urakoze Prudence Ngiyumva kuri aya makuru uje kudushikiriza. BBC Gahuzamiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuzamiryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro bya BBC Gahuzamiryango kuri podcast. Amakuru ku buryo burambuye tuyahere mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Kenya William Ruto yarahiye gukoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo amahoro n'itekane bibe mu gihugu. Ari ku biro by'igipolisi mu mugwa mukuru i Nairobi, Bwana Ruto yaboneka nk'uwarashavuye, yavuze ko yiteguye gucafuza igihagararo ciwe kugira ngo ahagarike imigumuko iherutse kuba yaguyemwo abantu barenga 40 kuva mu kwezi kwa gatandatu mu 2024. Muri Kenya harabaye imyerekano y'agasakisaki igwanya leta yo kwiyamiriza amategeko mashasha y'amakori. Iyo myerekano ahanini yobowe n'abakiri bato bazwi ku izina rya Gen Z yarabandanyije gushikaho ihindukamo gusaba ko Perezida Ruto atanga imihoho no guhagarika ubugizi bwa nabi bukorwa n'igipolisi n'intwaro mbi. Ni inkuru mushikirizwa na Fenega Kwaya. Mu ijambo rye rya mbere kuri iki kibazo kuva harangiye imyigaragambyo mishya mu ntangiriro za kino cyumweru, Bwana Ruto yamaganye abo yavuze yuko barimo kugerageza guheruka ubutegetsi bwe, maze yongeraho yuko abifuza kumusimbura bakagombye ahubwo guhangana nawe mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu 2027. Yavuze yuko abo bose bagaba ibitero ku gipolisi, ku nyubako z'inzego zishinzwe umutekano zirimo na sitasiyo za polisi ngo ari bagashoza ntambara. Kuri we ngo ibyo barimo gukora ni iterabwoba kandi ngo yiteguye kubahashya mu buryo bukomeye. So mtu ambaye anaenda kuchoma biashara lero umuntu agiye guturira ibidandazwa by'undi muntu, umuntu nk'uwo naraswe mu maguru aje kwa muganga hanyuma aje no kwitwara. Ntibamwica ariko bamurase mu maguru avunagurike kugira aje kwa muganga aje no kwitwara. Ntidushobora kubyemera.
umuntu avyuke muhiriwe aje guturira ubutunzi bw'abandi ibidandaza by'abandi aho harimo ukuri oya uwo mukino nibahagarike kubera ibyo mvuze abapolisi ntibarasa abanyagihugu kugira babice ariko umwononyi umuntu agiye konona ibintu by'undi muntu afatirwa ingingo aje kwivuza aje no kwitwara. Igipolisi cya Kenya gishinjwa gukoresha ingufu zikabije mu guhashya iyo myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko uhangayikishijwe cyane n'ubwo bwicanyi kandi ukanenga abapolisi kuba barakoresheje amasasu yica ku bigaragambyaga. Guverinoma ariko yashyigikiye uko igipolisi cyitwaye mu guhangana n'iyo myigaragambyo. Mu itangazo ry'igipolisi riherutse, igipolisi cyavuze yuko ari inshingano zacyo gihabwa n'itegeko nshinga zo kurinda ubuzima ndetse n'umutungo by'abaturage mu gihe kibungabunga umutekano. Imyigaragambyo iheruka yakunze kubonekamo urugomo, aho imwe yinjijwemo ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ijya gusahura no gutera abigaragambyaga. Nk'uko byatangajwe n'akanama k'igihugu gashinzwe uburenganzira bwa muntu muri Kenya, abaguye mu myigaragambyo yo kuva ku wa mbere ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 7 bazamutse bagera kuri 31 kandi abarenga 500 bamaze gutabwa muri yombi. Urakoze Ferega Kwaya. Tugume mu karere. Uno musi Constant Mutamba yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yitavye sentare Gasamburamanza. Bwana Mutamba afise imyaka 37 akaba ari we mushikiranganje mutoya kuruta abandi bose muri leta, aregwa ko yagerageje kunyuruza amadolari hafi miliyoni 200. Ni inkuru ya Emery Makumeno mwumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Yambaye ikoti ry'ubururu, Bwana Mutamba yasavye ikigongwe kuko yashitse acerewe, abwira sentare ko vyatewe n'ubwinshi bw'imiduga mw'ibarabara. Umushinjacaha yabwiye sentare ko amafaranga yarungitswe mu buryo buteye kubiri n'amategeko kuri konte y'umwubatsi yategerezwa kubaka ibohero. Bwana Mutamba ahakana ivyo yagirizwa, akavuga ko bifise imvo za politike. Kumvirizwa vyimuriwe ku tariki 23 z'uku kwezi kw'indwi kugira abamwunganira baronke umwanya wo kwihweza idosiye yiwe nk'uko babisavye. Bwana Mutamba yatanze imihoho haracindwi 3 kugira yitabe uru rubanza, nyuma yaho inama nshingamateka imukuriye ko ubudahangagwa ikemeza ko ashobora gukurikiranwa mu butungane. Mu kiringo kingana hafi umwaka umwe yamaze ari umushikiranganje w'ubutungane, yaragwanije ubugizi bwa nabi bubera mu muji, acira urwo gupfa abantu barenga 100, ashirako amahera y'agahembo kubofasha gufata abanyamakuru n'abakuru b'imigwi y'abagwanyi, anakora ibishoboka ngo hafatigwe umutungo wahoze ari umukuru w'igihugu Joseph Kabila imbere yuko yagirizwa ubunyonyezi. Iyo yari inkuru ya Emery Makumeno mwariko mwumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Ubu ni saa 11:42 muri studio za BBC i London. Ni saa 12:42 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Aya makuru murashobora kuyakurikirana kuri Radio Humuriza FM mu Burundi, kuri Kisoro FM mu bumanuko bwa Uganda, ku rubuga rwacu rwa internet arigo bbcgahuza.com na Facebook Live. Amakuru yacu arabandanya nyuma y'akaruhuko gato. Samirana radio yacu dukunda cyane, 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 BBC gahuza miryango. Tujabuke ku mugabane wa Aziya. Igipolisi cyo muri Pakistan cataye muri yompi umugabo akekwaho kwica umukobwa w'imyaka 16. Bavuga ko ivyo bamenye mu ntango vyerekana ko yamurasha kamwica kubera gukoresha urubuga rwiwe rwa TikTok. Ni inkuru ya Azade Moshiri mwumva mu ijwi rya Jacques Nitegeka.
igihe abapolisi basangaga umurambo w'umukobwa w'inkumi mu mujyi wa Rawat bavuze ko umuryango we wavuze ko yiyahuye. Ubu se ari muri kasho y'igipolisi. Ntabwo ari ubwa mbere muri Pakistan havugwa ubwicanyi bufitanye isano n'urubyiruko ruzira gukoresha imbuga nkoranyambaga. Hari hashize ukwezi kumwe gusa yicwa ry'umwangavu wari icyitegererezo cya bamwe kuri TikTok ruteje impagarara mu gihugu hose, ariko nanone kuri interineti hari abamunenze kubera akazi yakoraga. Mu kwezi kwa mbere undi mukobwa ukiri muto yishwe na se amuhora amashusho ya video kuri TikTok nyuma yaho umuryango we usubiye muri Pakistan uvuye muri Amerika. Impirimbanyi zamaganye icyo zise kugirira urwango abagore biboneka kuri interineti, zinaburira ko hakenewe gukorwa byinshi kugira ngo babarinde. Iyo yari inkuru ya Azadeh Moshimwe ko mwumva mu ijwi rya Jacqueline Tegeka. Ubu naho tubahonje ku Runana rw'ejo. Mu kiganiro Runana cyo kuri wa kane twabateguriye, yewe mukobwa jana yigiriye inama pe yari kongera kuzongera gusa kikubita hasi. Ntabwo yasibye yansabye uruhushya rwo kujya kwa muganga ngo navayo kararaza mu kazi. Gusa wa mugabo we rero ngo afite inkuru itari nziza. Ahira rwaje kare. Inkuru itete busho. Ya madusiye mwasinyanaga na mukobwa jana buri mugoroba ashobora kuba agiye rwose kuko byari amazi nk'ibisusa. Ibyo si iraremereye. Dosiremereye ite. Ni 12:45 kuri BBC. Ubu naho duha umwanya Yves Bucyana mu kiganiro cy'inkino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mwese bakunze imikino kuri BBC. Amakuru y'imikino nyahere ku gikombe cy'isi cy'amakipe. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yemeje ko azitabira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amakipe uzabera i New Jersey. Aya makuru aje nyuma y'umunsi umwe FIFA, urwego ruyobora umupira w'amaguru ku isi, rutangaje ko rwafunguye ibiro mu munara wa Trump uherereye New York. Amerika yakiriye irushanwa rya mbere ry'igikombe cy'isi cyagutse kuko kirimo amakipe menshi, kandi niyo izakira igikombe cy'isi umwaka utaha ifatanyije na Canada na Mexico. Ku mukino wa nyuma Chelsea izahura n'ikipe iri butsinde hagati ya Paris Saint-Germain na Real Madrid. Bari buhure muri iri joro, umukino utegerejwe n'abakunzi ba ruhago ku isi hose. Chelsea yaraye igeze ku mukino wa nyuma itsinze Fluminense yo muri Brazil ibitego 2-0. Umukino wa nyuma uzabera ku kibuga cya MetLife, ari nacyo kizakira umukino wa nyuma w'igikombe cy'isi umwaka utaha. Ngarutse kuri Perezida Trump, ubu niwe muyobozi w'itsinda yashyizeho kugira ngo agenzure imyiteguro ya buri rushanwa rikomeye ribera muri Amerika. FIFA isanzwe ifite ibiro i Miami, kandi kuba iri gukorera muri Trump Tower ngo ni ikimenyetso cyo gushimangira umubano hagati ya FIFA n'ubuyobozi bwa Amerika. Ahandi ku mugabane w'Uburayi, rutahizamu wa Brentford Brian Mbeumo aragaragaza ko yatangiye kurambirwa gutegereza kugurwa n'ikipe ya Manchester United, isa niyagabanyije umurego wo kumwirukaho. Manchester yagerageje kumugura inshuro ebyiri, ariko ayo itanga Brentford ikayatera utwatsi. Brentford ivuga ko ishaka umufungo wuzuye w'amapaundi miliyoni 65 kuri uyu musore w'imyaka 25 ukomoka mu gihugu cya Cameroon. Ikipe ya Tottenham yo yikabakabye isinyisha myugariro w'Ubuyapani Kota Takai wo mu ikipe ya Kawasaki kuri miliyoni 5 z'amapaundi. Uyu musore w'imyaka 20 yasinye amasezerano y'imyaka 5 azageza mu mpeshyi mu mwaka w'2030. Nsoreze muri tennis, umunya Espagne Carlos Alcaraz umaze kwegukana irushanwa rya Wimbledon Open yikurikiranyije yaraye asezereye umwongereza Cameron Norrie amutsinze muri kimwe cya kabiri. Yamutsinze rero 7-3 kubusa, 6-2, 6-3 na 6-3 muri kimwe cya kabiri. Alcaraz azahura n'umunyamerika Taylor Fritz uri ku mwanya wa 5 ku isi. Fritz we yasezereye umurusiya Karen Kachanov amutsinze 7-1. Mu bagore, Iga Swiatek wahoze ari nimero ya mbere ku isi yageze muri kimwe cya kabiri ku nshuro ya mbere mu irushanwa rya Wimbledon, akuyemo umurusiyakazi Lyudmila Samsonova amutsinze 7-2 kubusa. Ayo niyo y'imikino nabahitiyemo uyu munsi. Gendi Yves Bucyana.
urakoze Yves Bucyana. Ubu ni saa 11:49. Tubumvishe ubundi buryo mushobora gukurikirana ibiganiro vya BBC Gahuza Miryango. Birashika abantu mu bihugu bimwe bimwe canke uturere bakagira ibibazo vyo kuja ku mbuga za BBC, ahanini bitewe nuko haba harabazizibiye, ariko hariho uburyo bwo gukemura ico kibazo. Uburyo tuguhanura gukoresha kugira uje ku rubuga rwa BBC rwazibiwe aho uherereye n'uburyo bwo kuja kuri internet canke browser bwitwa Tor, T-O-R. Kugira ushire uburyo Tor kuri computer canke telefone ngendanwa yawe, jaho upakurura Tor kuri Tor Project Downloads page ku rubuga torproject.org akarongo kikamye download. Upakurure Tor browser iboneka ku bakoresha Windows, Mac computers hamwe na telefone za Android nka Samsung, Xperia, Huawei, Lenovo n'izindi. Uburyo bwa Tor bumaze kuja muri telefone yawe, uca wandikamwo urubuga rwa BBC ushaka kujako. Koresha uburyo bwa Tor browser, wishikire ku mbuga za BBC usome unumviriza amakuru ko ushaka, naho imbuga za BBC aho uherereye zoba zarazibiwe. Ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'abagore mushikizwa na Yvette Kabatesi. Mwiriho neza. Alexia Mukamusoni wari usanzwe ari umuhinzi w'imyumbati, ubu yatangiye guhinga iyo mbuto mu buryo bushya yifashishije ibyobo. Ibi byatumye umusaruro wikuba inshuro zirenga 3 mu myaka 4 amaze butangiye. Ngo ubu buhinzi bw'imyumbati yitwa Norcas 1 bumaze kumuhindurira ubuzima. Mu karere ka Muhango, umurenge wa Mbuye, niho twamusanze mu mirima ye. Iyi myumbati rero Norcas 1 kugira ngo uzamere neza ugire ndetse n'ibiro byinshi ugandare, duhinga mu byobo. Ducukura icyobo metero 2 kuri 2, hasi tugashyiraho santimetero 30, tugasasamo ibyatsi kugira ngo ubutaka bwo hasi n'ubwo hejuru bitazahura bikaba umugina. Iyo bimaze kurengerwa duhita dukurikizaho itaka, tugakurikizaho ifumbire. Twarangiza iyo tumaze gushyiraho irindi taka rya 3, duhita tuzamura neza ikinogo kigenda kumera gisumbyeho ubutaka butoya bwo hasi, tugasiga akantu ka santimetero 20. Nahangaho ureba aka kantu rero iyo ugasize y'amazi azaturuka impande n'impande azaza reka ahangaha azagomeza gaburire wa mwumbati wawe no ku mpeshyi ugomeza ukure. Urabona ko uyu mwumbati n'iriya yo hirya ntaho bihuriye, umwumbati wacu ukura vuba. Nukuvuga rero iyi myumbati duhagaze iruhande mu by'ukuri ihinze muri ibyo byobo bya metero 2. 2 kuri 2. Urabona nk'iyi ngiyi maze ntiramara umwaka, ariko reba imyumbati iriho. Iyi niyo mu kwezi kwa 9 yatangiye gushora. Igiti cyacu ubona gifite nk'ibiro hejuru y'ibiro 30-40, hari igiti cyiza nta kibazo. Ubu kuvuga ngo nk'uyu mwumbati ushobora kugira nka santimetero zingahe? Uyu mwumbati hari n'uwa dukura tugasanga ufite metero. Kandi undi ntushobora kurenza santimetero 20 usanzwe? Oya, ntago wayirenza. Ubu naryoshye se bisanzwe nk'indi yose? Turayiteka nta kibazo, ubu ushobora gukura ukitekera. Ndabona uragatonora. Umuntu aragatonora kugira ngo wumve n'imburura n'ibiryoshye, kugira ngo udateka ibintu birura. Umuntu ashobora kwibaza ati se mbere utarakoresha ubu buryo nyine bushyashya nta musaruro wagiraga? Oya, nta musaruro. Nk'ahantu wenda tuvuge nk'igice cya hegitari ubu ngubu duhinga, mbere twakezagamo nka toni wenda nk'eshatu, ariko ubu ngubu byarikubye biba 15. Ni ubuhinzi buvuguruye. Urabona ko twebwe abanyarwanda turiyongera, ariko ubutaka ntibwiyongera. Niyo mpamvu rero n'ufite gatoya aba akwiye kugahinga neza kugira ngo abone umusaruro. Nk'igiti kimwe urabibona yuko ushobora kugikura n'ukwezi witekera ushyira ku bishyimbo, ariko ubundi umwumbati usanzwe ushobora gukura n'3 ntihaze urugo. Hama ese ntabwo byagusabye ikiguzi kinini kugira ngo ubutangire? Natangiriye ku tuntu dukeya, natangiye mpinga ibiti 30, ngenda nunguraho. Kubona abantu bagucukurira bino binogo, fumbire ibihenze, biriya byatsi kubibona nabyo biba bigoye, bigusaba kugira ngo bitegure kare. Noneho igihe cy'ihinga kizagere byose ubifite ibikoresho.
Alexia amaze imyaka 4 akoresha uburyo bushya bwo guhinga imyumbati. Avuga ko byamuhinduriye imibereho. Byamfashije kurihira abana ishuri, bimfasha wabonye yuko navuye aho narindi nimutse nagiye n'ahandi nshobora kwiyubakira inzu nk'umuntu w'umudamu. Biriya ninjye wabyiyubakiye. Nkafite agateleviziyo mu nzu, nkagira intebe nicaramo. Urumva ko ari ubuhinzi bufite umumaro, ubuhinzi bw'imyumbati. Niho mbikesha no gukorana na banki ndetse n'uruganda rwa Kinazi. Mu by'ukuri njyewe ntarajye mu ruganda, nari ntarafata amafaranga yitwa miliyoni mu ntoki. Nabona uyu munsi wambaye agakanzu, ubwo akubwiye ati dore uriya ni umuhinzi w'imyumbati muhuye mu nzira, nk'ubu ngubu ntiyabyemera. Yanjye ngenda ndabivuga ko ndi umuhinzi, mba numva nta kintu bintwaye kuko ni ishema ry'abahinzi, kuko buradutunze bugatunga n'abandi bantu. Vuga ngo kera kumva ngo umuhinzi kumva ni umuntu usuzuguritse, siko bikiri rero. Oya, ntabwo ariko biri. Ubwo umuntu yagusuzugura hehe. Twebwe turi abahinzi b'umwuga. Nta soni biba biduteye kuvuga ngo uri umuhinzi wumva ari ishema, nta kibazo. Alexia Mukamusoni asanzwe ari umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'imyumbati mu murenge akomokamo wa Mbuye. Avuga ko atigeze yihererana ubu bumenyi. Byo ndabigisha, ahubwo biterwa ni imyumvire iri hasi, ariko batangiye kubikora kuko Sendeka Ingabo yagerageje kuduha imbuto. Ndumva hari nk'abaturage barenga nka 60 batangiye kubikora. Ubwo se ntufite ubwoba ko nibamara kubimenya bazagutwara isoko? Oya, nta bwoba mfite. Mba numva binshimishije kuko nk'ubu ngubu ejo bundi nerekanye imyumbati ya mugenzi wanjye waje kwiga, aragenda arabikora. Ntago nerekanye yanjye kandi urabona ko nyifite. Nashimishijwe no kuvuga ngo reka njyane imyumbati ya mugenzi wanjye nyerekane. Umwana uzi ubwenge yabonye ibintu byiza arabyigana, n'abandi rero bajye babyigana kuko bifite umumaro. Kuri ubu Alexia avuga ko muri ubu buhinzi bw'imyumbati bise Norcas 1 bakoresha ifumbire y'imborera, ariko guhera umwaka utaha ngo barateganya gutangira gukoresha ifumbire mvaruganda ku buryo umusaruro w'igiti kimwe uzava ku biro 30 ukagera ku biro 70. Ni naha rero dusoreje. Muramuke neza. Urakoze Yvette Kabatesi na Alexia Mukamusoni, mwariko muraganira. Ndabona President Sengiyumva agarutse muri studio kudusomera incamake y'aya makuru. Perezida wa Kenya yamaganye arakaye cyane abigaragambya bamagana guverinoma asezeranya gukoresha uburyo bwose bukenewe mu kwizeza amahoro n'ituze. William Ruto yavuze ko abagira uruhare mu bikorwa by'urugomo, bangiza imitungo cyangwa basagarira polisi bagombye kuraswa ku kaguru. Ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine zo ziravuga ko Uburusiya bwagabye ibitero ku gihugu mu ijoro ryakeye bukoresheje indege zitagira abadereva zizwi nka drone zirenga 740 n'ibisasu bya misile mu bitero bikaze kurusha ibindi byakozwe muri iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Hagati aho Kremlin, ibiro bya perezidansi y'Uburusiya byasuzuguye amagambo akakaye yavuzwe na Donald Trump kuri Perezida Putin ejo hashize kuwa kabiri. Umuvugizi wa Kremlin Dmitry Peskov yavuze ko ubutegetsi bw'Uburusiya butuje ku byerekeye amagambo bwana Trump yavuze. Naho polisi mu Bufaransa yasatse icyicaro cy'ishyaka rigendera ku matwara y'ubuhezanguni Front National i Paris ndetse n'ahandi mu mazu n'ibiro by'iri shyaka. Perezida w'iri shyaka Jordan Bardella yavuze ko hafashwe ubutumwa bwa email, amadosiye ndetse n'amakonti afitanye isano n'ibikorwa biherutse byo kwiyamamaza mu matora. Nina Nanje nkundira ndabibutse ko uno musi Constant Mutamba yahoze ari umushikiranganje w'ubutungane muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yitavye sentare gasamburamanza mu rubanza regwamo ko yagerageje kunyuruza amadolari hafi miliyoni 200. Igipolisi cyo muri Pakistan cataye muri yompi umugabo akekwa kw'icaha cyo kwica umukobwa wiwe w'imyaka 16 kubera gukoresha urubuga rwiwe rwa TikTok. Amakuru no munsi agarukiye ngaha, mwashikirijwe na Nina Iradukunda, yarahagarariwe na Jacques Niyitegeka, mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Darcy Aubry. Mwakoze kubana natwe na Gahwane.